amaboko yanje atari wewe ukiza abagwayi ukabohora impumyi wewe uzura abapfuye ukaruhura imitima ni wewe nzosenga ni wewe nzokubaha na yindi nzomanikira amaboko yanje nzokorera na yindi nzomanikira amaboko gusenga ni vyiza guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara gusenga yemwe senga ni kwiza haleluya we guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara ikaza gutabara abagwaye yemwe ikaza kubatabara abarusha imitima ikaza kubatabara abananiwe ikaza kutabara abafise ibibazo ikaza kubatabara abanyamadeni ikaza kubatabara abasuzuguwe ikaza gutabara abaheranye yemwe ikaza kubatabara ababoshwe yemwe ikaza gutabara gusenga yemwe gusenga ni kwiza guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara kubaha Imana kubaha Imana birayinezera inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu kubaha Imana birayinezera kubaha Imana birayineza yemwe shengero kubaha Imana birayineza bakozi b'Imana kubaha Imana birayineza yemwe barepatase kubaha Imana birayineza shengero ry'Imana kubaha Imana birayineza yemwe shengero kubaha Imana birayineza yo kubaha Imana birayineza yo kubaha Imana birayineza nimuhumure kubaha Imana birayineza hari Imana ishoboye kubaha Imana birayineza.
Imana birayinezera. Kubaha Imana birayinezerere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu. Kubaha Imana, kubaha Imana birayinezera. Shengero ry'Imana, kubaha Imana birayinezera. Uko biri kose kubaha Imana birayinezera. Satani aratsindwa, kubaha Imana birayinezera. Satani araneshwa, kubaha Imana birayinezera. Oh, kubaha Imana, kubaha Imana birayinezera. Kubaha Imana birayinezera. Inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu. Kubaha Imana birayinezera. Mana turagushimiye ko kubaha Imana binezera. Turakubashe, turagushimiye, turagukengurukiye. Uyu munsi uri hejuru uzutugirire neza. Turasengeye iki kirere, turasengeye iki kirere. Turafatamira ubushobozi bwose bw'umwijima. Turanetraliza inama zose z'umugwanizi. Turahagarika inama zose z'ikuzimu. Turasambura inama z'abarozi n'abarozikazi. Turahagarika imigambi yose ya shetani. Tuhamagaye onction y'ijoro. Tuhamagaye Imana ifata urutonde. Tuhamagaye ijuru ryururuke, abamarayika bururuke, abakerubi bururuke, abasarafi bururuke, bimenyekane kuri kumwe hano mu izina rya Yesu. Turasenze, 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 turasenze. Ijuru rihaguruke, ikuzimu hugagwe, ibitero bibone bisambuke. Mana turaguhamagaye, Mana turagushimiye. Uri nyuma y'ijambo ryawe, turakariherekeza, ukariherekesha ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu. Amen. Umuririmbyi yavuze ngo kubaha Imana biranezera Imana, kandi Imana inezerewe ikigenda mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza ikayihereza uwo yanezererewe. Haleluya. Turagomba uyu munsi Imana ije mu bubiko ikure y'amakado. Ijambo fise niryo navuze no kuri radio ejo, navuze akanya gato, ariko nagomba umuntu wese ari hano amubwire mugenzi we ngo intahe. Vuga ngo intahe. Narivuze ngo intahe. Dusome ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 14 umurongo wa 17. Ibyakozwe n'intumwa ibice 14 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Kundanzi ijambo ushobora no gusoma umurongo utangura n'umurongo w'9 hanyuma ucusimbira ku murongo wa 17, ariko amajambo akomeye cyane ari ku murongo wa 17. Ariko kugira ngo tutahure ivyo ku murongo wa 17 turifashisha umurongo w'9. Soma intanguro teme canke aya majambo abanza ucu usoma iyo mirongo 2. Paulo akiriza ikirema irusitira. Paulo akiza ikirema. Soma ku murongo w'9. Uwo yumva Paulo avuga no afise ukwizera ko gukizwa. 17. Ariko ntiyabiyerekeye ngaho itagira ico kwishingira intahe. Ku murongo wa 10 havuga ngo avuga n'ijwi rirenga ati haguruka n'ibirenge vyawe weme, arabaduka aramukurikira. Ku murongo wa 17 avuga ngo ariko ntiyabirekeye ngaho itagira ico kuyishingira intahe, kuko yama ibagirira neza
ibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe by'ivyimburo byiza, ibaha ivyo kurya, yuzuza imitima yabo umunezero. Imana nishimwe. Amen. N'aya majambo tugiye gusangira, ariko ndagufitiye amakuru meza. Imana nimba ariyo kwizigirwa nk'uko tubizi, Imana yaguhamagaye nawe ukayizera, Imana yampamagaye mpagaze mw'iri jambo, ndagomba Imana ituremera ikintu bita iki? Intahe. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Hano tumvise ku majambo akomeye ingene Bibiliya yatubariye ingene Paulo yakijije uyu muntu ngo yari yavutse aremaye, imukiza ubumuga bukomeye, kuva ava mu nda ya nyina cyari kimuga, abaho atabyizigira afise yuko azokira. Ayaya, umvira ijambo ngomba kukubwira. Imana ngo ntiyabirekuye uko, Imana ntiyabiretse uko, idafise icyo idakoze ivyo tuma Imana ishingirwa iki? Intahe. Hari ibintu Imana itabasha kureka uko, ahubwo ibintu byose bikora kugira ngo haboneke igishinga ntahe. Usomye haruguru gato urabona ingene aba bantu baciye mu bugaragwa bwinshi, mbere baja mu isi bahura n'ingorane nyinshi, ariko Imana ntiyabireka uko. Ivyo byose ngo yabiretse uko, ariko ngo yagomba igishinga ntahe. Imana idutabare cyane. Intahe iva mu kintu cyakoretse cyiza cyangwa gikomeye. Imana nidufashe cyane. Sasa iyo dushatse gusobanura ivyo, ijambo mfise ku uyu munsi niri rivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Niyo teme mfise. Mfise teme ivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere. Niryo jambo ubu nyene numva ariho nkitangura kuvugana nawe kugira ngo utahure ivyo urivyo. Message ndakuzaniye nuko wewe ufise ibihe urimwo, ariko uri kurabiraba ubumenga ivyo ni bihe bibi cyane. Mbere rimwe na rimwe umuntu aragera mu bihe abona kumenga Imana isa nkaho yamuhevye, cyane aragera no mu bihe abona umenga Imana yaramwibagiye bitewe n'ibihe ariko aracamwo. Hari ibihe ushobora gucamwo Imana ikabireka, kandi atari urwango ikwanga, atari uko itagukunda. Mbere n'amasengesho usenga ikayumva 100%, ukarira ugatakamba ikayumva 100%. Mbere ukagera n'igihe wibaza ngo yarampevye, mbere n'abantu bakaguhinduka, mbere n'abantu bakaguheba, ariko ivyo byose igamije kwironderera iki? Intahe. Hari umuntu hari hano akeneye intahe. Hari umuntu hari mwaya materanira akeneye intahe. Nuka geraho wibwira uti Imana ntiri kumwe nawe, rambura ukuboko kwawe nka Petro uvuga uti Mwami ndarengewe n'abararimwe na rimwe Imana izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo. Maze rero abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana abantu. Ibyago rero ibyagiyo bigeze ku mugobi bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana
zacu Imana ntizitererana abantu. ibyago rero ibyagiye bigeze ku mukristo haleluya bimutera gukomeza urugendo. haleluya ndagomba kuvugana n'umuntu hari mu igeragezwa, ndagomba kuvugana n'umuntu hari mu ntambara, ndagomba kuvugana n'umuntu yabuze inzira, ndagomba kuvugana n'umuntu yoba agwaye cyangwa arushe cyangwa aremerewe, ndagomba kuvugana n'umuntu ari hano ari mu kibazo gikomeye kandi kiremereye, amafaranga yarabuze inyishu, icyo kibazo amafaranga ntiyogikemura, cyangwa ushobora kuba ufise ikibazo cy'urugo kitokemurwa n'amafaranga, ushobora kuba ufise ikibazo cy'indwara kitokemurwa n'amafaranga, ukagera ahantu wiheba, ariko nagomba nakubwire ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiye nubwo bimeze. Oya ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Oya ntabwo yaguhebye, haleluya ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. wa mukobwa uruhijwe n'ibibazo ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. wa musore uruhijwe n'ubuzima ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, nukuri ntabwo yakwibagiwe wa mupapa uruhijwe n'ubuzima ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, nukuri yakwibagiwe wa mupapa uruhijwe n'amadeni ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, nukuri ntabwo yakwibagiwe wa mwigeme uruhijwe n'ibibazo ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, nukuri ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze bityo. ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Amakuru mashasha ndakuzaniye, ibihe byose urimo, ingorane zose urimo, amasengesho yose woba warasenze ukabona ntiyazanye inyishu, ntiwibaze ngo ntiyayumvise, ntiwibaze ngo ntikukunda, ntiwibaze ngo ntiyayishuye, ntiwibaze ngo ntiyabyumvise. Oya yarabyumvise, irabireka bikaba kugira ngo yironderere intaha iremereye, irabireka bikaba. Nabivuze ngo hari umuntu akeneye intahe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Intahe iva mu bihe bigoye. Abantu bose bagiye bashinga intahe, baba baciye mu bihe biremereye bakazana intahe iremereye. Imana ishimwe cyane. Hano twumvise teme ivuga ngo Imana irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Nsubiye inyuma gatoya, jewe Imana yarandetse tubana mu buzima bubi cyane na madamu kugira ngo yironderere intahe. Imana ishimwe cyane. Madamu arampinduka kandi atari we nzi ko nkunda. Nabwiye abantu ngo niwabona mu bihurimwo madamu aguhindutse, umugabo aguhindutse, umwana aguhindutse, ntabwo ari waguhindutse, ni shetani amwinjiyemwo. Ntuzomubona uwo muntu nk'umwansi, ahubwo uzobona umwansi wawe ko ari shetani yinjiye mu uyo muntu, kuko uwo muntu abagukunda, uwo muntu muba mwaragi. Nama nabajije abantu ngo nta munsi n'umwe mwabanye mutwenga n'umunsi n'umwe, naho uyu munsi mubaho mwarunguriwe, naho uyu munsi mubaho umwe atawemera uwundi, nta n'isaha n'imwe kuva mu bana mwabaye munezerewe. Akambwira ngo umunsi umwe cyangwa indwi cyangwa umwaka cyangwa ibi byari bimeze neza. None habaye iki? Nimba hari ibintu byabaye ntabwo ari naka, ushobora kuba byabaye bikuvuyeko cyangwa bitakuvuyeko, byavuye ku barozi, byavuye ku mpemu za shetani, cyangwa byavuye no ku mpamvu y'Imana kugira ngo yironderere iki? Intahe. Bishobora kutava ku Mana bikava ku mwasi shetani. Imana ntiyananiwe no kubihagarika.
Imana niyananiwe no gukemura ikibazo. Warasenza amasengesho maremare igihe kinini, Imana isa nkaho umenga ntiyayumvise, ariko yarayumvise, irakeneye intahe. Mwumvise ijambo twasomye ingene ryavuze? Ryavuze gute? Subiramo ako kantu ku murongo wa 17 wumve. Yo, reka ndagasome mu bubangutse. Ariko ntiyabirekeye ngaho, itaragira ico kuyishingira intahe. Imana ishimwe cyane. Imana irakeneye ibishinga ntahe biva mu bihuri kuracamwo kugira ngo uzoyeshe Imana icubahiro. Igikenewe gusa n'ingene uhagarara mu bihurimwo kugira ngo ubivyazemo intahe nzima. Kuko hari abantu bahagarara nabi mu bihe barimwo intahe igahomba. Nivyo birashoboka. Yesu adufashe cyane. Wowe uruhara rwawe ukwiye niki? Mu bihe byose uri kuracamwo, mu ntambara uri kuracamwo, ukeneye guhagarara neza mu ivyo bihe uvuga ngo uko biri kose ndazi neza ko Imana nsenga yumva abayisaba, kandi amatwi yayo ntiyapfuye ngo ananigwe no kumva, amaboko yayo si magufi ngo ananigwe no gukora. Kuko niyo yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, iravuga ngo ntabaza nanje ndagutabaza. Ko Imana ihari kandi ikaba yaraduhaye iryo sezerano, irahari kandi irakora. Kandi kwihari kandi gakora. Ndayihamagaye, ndayibwiye ivyanje byose, ubu ndarindiye kuri mu kazi rero. Haleluya. Wowe ukwiye kugwana intambara bituma intahe yawe idahagararira mu nzira bikuvuyeko, idapfa bikuvuyeko, kuko hari umuntu yonona intahe. Nk'akarorero, jewe ndashima Imana ibihe naciyemwo na madamu. Nyiri muri ivyo nabona umenga madamu niwe mubi, ariko inyuma yaho nza gutahura ko atari we mubi, kuko hariho ibihe byiza twari twabanyemwo. Icyambere, ubwa mbere madamu yari yankunze jewe ndi umukene iwabo arabakire. Ico nico tuma nawe umwihanganira ku bindi bintu yokora cyane. Nari umukene w'inyuma y'abandi, iwabo arabakire bakomeye, aranyemera, ariko arondegwa n'abandi bakire benshi. Jewe aranyemera, ndi umukene, ndamutwara turabana. Inyuma yaho arampindurira, iwabo naho bya bindi birahera, nanje Imana iranyibuka. Ndagomba nkubwira ngo mu buzima ubayeho umuntu ataca afise uyu munsi, ntuze wigara umusuzugura, ntuze wigara umugaya, ntuze wigara umubona nk'uko ataca ufise. Ibintu biraruha umunsi ngaha, ejo bikarara ahandi. Imana igenda ihindagura ibihe n'imyanya. Ntawe wari ngo aduze icyubahiro. Hamwe n'Imana wotera haleluya. Imana niyo guhezagira uyu munsi, ntuze wibaze ko ari ubuhinga, ntuze wibaze ko ari ubushobozi bwinshi. Niya nabiguha ushima Imana, niwahezagirwa ushima Imana. Imana izoba yakugiriye neza, ariko ibyo ufise ntuze ubigongesha abandi, ntuze bitume witeranya ku bandi, kuko ibintu bigenda bihindagurika. Ibihe bigenda bihinduka ku muntu, ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, mu misi yose yo kubaho aranezerwa handi akababara. Ibihe yemwe, ibihe bigenda nuko mu buzima, ibihe bigenda bihindagurika. Imana idufashe cyane. Niwabona umuntu ataca afise uyu munsi, numufata nk'imburamumaro, numufata nk'umuntu umenga ntaca arico, nk'umuntu adashoboye, Imana ishobora kumugira surprise mu gatondo. Yo haleluya. Igihe kimwe ndibutse intahe, urakoze muhemuye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Turi mu bihe bidasanzwe,
Imana iri kirironderera intahe incisha mu bihe by'ubukene bukomeye cyane. Turasonza n'abana turakubitika, tubura n'impuzu zo kwambara. Jewe nari mfise agapantaro karahera n'agashati karahera n'ibirato birahera. Kugera ku rugero ndavyibuka naja ahantu mu ruzi nkicara nkamesa ako gapantaro n'ako gashati nkaca ngoma mu gakabutura nkarindira ko nkaca nanikira, kandi sabune ndavyibuka naragiye nk'inshuro zishika 3, 4, 5 mesesha isabune bita umubirizi. Umubirizi igiti cy'umubirizi ni mukizi, ajya amababi ajya n'isabune ikomeye cyane. Fasha ajya amababi ukayashyira mu mpuzu, naracucagira kwibuye hakaza urufuro, impuzu igaca neza, nkaca ngorora, mu kugorora narakubita nejeje nkaca nanikira. Nkaca mara amasaha 3, 4, 5 ndaho ndindiye ko yuma nejeje nkaca nambara. Ivyo bihe ndabibamwo nubaha Imana, nsenga Imana ibona, nkayibaza ngo Mana uranzi, ati ndakuzi, uranyemera, ati cyane, ndagukorera ukanezerwa, ati cyane, none wanyemera nkaburara, wanyemera nkabura icyo nambara, wanyemera madama akagenda gusa akavuga ngo turi kumwe nawe. Ibihurimwo by'ibibazo n'amageragezwa ntibishobora gutuma Imana itaba kumwe nawe, ahubwo uzosenga Imana ibihurimwo byose Imana ikwemere. Ikwemera ivyo birahagije, iraguhi ayaya. Kubaha Imana birayineze, kubaha Imana birayineze. Inezerewe inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakorayo kadonzi zikayihereza. Kubaha Imana birayineze. Amen. Ikambarira ngo ndakwemera. Mbe mu bihe byo kwibaza abantu bemerwa, hari igihe rimwe na rimwe wibaza ngo ubufise ibihinda niwe yemewe n'Imana, uw'Imana yahezagiye kubifadika niwe yemewe. Nivyo Imana ibasha kumwemera, ariko na nyarucarira mwemera, n'uwaraburayira mwemera, n'utagira icyo ukira kuba umutima wawe atajwe rikwagiriza icyaha, ukira kuba wemeranya nayo waramwakiye, ukizera Imana, ukuri kose uw'Imana iragira gute? Iramwemera. Bibiri ivuga ngo mu mahanga yose unyubaha agakora ivyo kugororoka, uwo Imana igira gute? Iramwemera. Kandi uwo muntu yemewe n'Imana ashobora gutangira nabi, ariko iherezo ryiwe rizoba rikomeye. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Wewe ushobora kumufatira mu busa ubona rimwe, ushobora kumufatira mu bukene ubona rimwe, ushobora kumufatira mu ntambara mu busa ubona rimwe. Hakagera igihe musanga, ndabagira inama, mwirinde kuvuga umuntu ngo nuko mumubona ibi harimwo, kuko ntuzi ubuzima bwiwe bw'ejo. Niwavuga uvuge gato, ariko ntushire ko kaburungu ngo urangize. Nta muntu ari hano ngo atere yindi haleluya. Ntuzoshire ko kaburungu, kuko kaburungu gashigwa ko n'Imana. Imana niba yaramuremye yabwiye Yeremiya ngo utarabaho nari naragutoranije. Abamubonye mu ntango bamwita kumenga ntashoboye, ariko Imana ikamubona nk'uwatoranijwe n'iki? N'Imana. Baya haleluya haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana, Imana iravuga ngo nahitangura ryawe ryari rito, ariko kwiherezo ryokomera rikazokwaguka ikabirikomeye. Haleluya. Ariko nta murenga ngo atere haleluya. Irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Naratangazwa rero nuko Imana imbwira ngo none nayibaza ngo uranyemera, ngo ndakwemera, urankunda ati cyane, wankunda ukabireka ibikaba, ikambarira ngo ahonyene. Haleluya. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 38 ivuga gute? Mvugutira kandu chure inkambazi imvemo, umindure chuma chawe uhoruko. Imana irashobora kugucisha ahantu kuvuguta
ikaguhingura, ikakwotsa, ikakwandikira, ikarindira yuko uba igikoresho gihimbara iki? Imana. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Ijambo dufise rivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Intare. Nushobora gushika ku kintu gikomeye utaciye mu bikomeye. Haleluya. Abantu bose tubona muri Bibiliya babaye abahizi, baba bafise intahe ifadika. Imana ishimwe cyane. Nta muntu ari hano ngo atere yindi. Haleluya. Iyo turambye Mose yaciye mu bikomeye mu kujabura Abisirayeli, mbere no kugera ku rugero bamuterera mu mazi aba aratwagwa, kandi baranamucunze no mu ivuka ryiwe kugera aho bashiraho abo kumwica no kumuniga. Ariko Imana irabireka, umwana nyina aramutwara amuterera mu mazi aratwagwa, Imana iramureka. Ariko ntiyari yamuretse, yari yateguye umukobwa wande wa Farawo. Imana irabireka bikaba, igategura ikabireka bikaba, yateguye ayandi maboko. Imana mu bihe urimo igutegurira ayandi maboko. Mose amaze gutwagwa, Bibiri ivuga ngo yari yateguye amaboko y'umukobwa wa Farawo. Ikitezi ntuguta. Imana ishireho impamvu ituma intahe yawe iva ahantu yugaraniwe hanyuma ije ku mugaragaro. Birashoboka uyu munsi kutaramenyekana kandi uri uw'agaciro kandi uri uw'umumaro. Birashoboka, ndabizi neza ntakekeranya. N'iyi saha birashoboka ibitangaza biriko birakorekera hano ko hari umuntu bitarakorako, ariko Imana yo mu ijuru irabireka. Wewe ntihagire icyo bigukorako, hari ikikubikiye gisumba ibyo umaze kubona. Ushobora kuba uri hano uri uw'umumaro ukomeye cyane, ariko Imana ikabireka bikaba. Mose aratwagwa, itegura umukobwa wa Farawo, ishiraho induguta. Induguta imushira, imubuza koga muri pisine cyangwa ibwami. Aja ku kiyaga, acabona agaseke kariko karatwagwa, bagiye kugatora basanga ninde? Ni Mose. Baravuga ngo uyu mwana ari bujehe, uyu mwana biragenda gute? Sinzi ngana uwo mukobwa abwiye umusuku ati ndonderera uwo mwonsa. Agiye kumurondera, aseruka kuri nyina wa Mose aho yari yinyegeje. Aramubwira ngo ko mbona uri umumama urashobora kunyongereza umwana. Ati hubwo ryaheruka konka vuba, riracarimwe amaberebere yihuse, ahubwo nabuze n'uryonka. Ati nyaruka tuguha akazi. Yari nyina wa Mose. Irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Ndakeneye uyu munsi isengesho fise, ndakeneye Imana yironderera intahe. Hari ibihe birebire tumazemwo, turakeneye intahe, kandi intahe zivuga. Imana nishimwe. Narimvuze ngo intahe zigize gute? Zivuga. Birambarira ngo uwo mukobwa abwira nyina, aramubwira ngo uyu mwana umunyongereze, amuha ibintu byose bishoboka, amwemerera amata, amwemerera amafaranga, amwemerera ibintu byose. Aramubwira ngo kandi ku kwezi nzoguhemba ya naya. Uwo mudamu wa Mose, uwo mudamu ari we nyina wa Mose, yonsa umwana wiwe ahembwa. Ariko byavuye hehe? Byari byavuye mu bikomeye kugera no ku rugero nyina wiwe yikura umwana wiwe asa nkaho amuhebye. Umbiriza, birashoboka ko hari ibyaha ufise byahora bikuzanira inyungu, bihebe. Inyuma y'ivyo hariho amasezerano, hariho ibikomeye, hariho ububasha bwo kugira neza kw'Imana. Ubona umenga usa nkaho upfuye, ubuzima busa nkaho buheze. Inyuma y'ivyo uvuyemwo hari ubundi buzima. Narivuze ngo inyuma y'ibyo ubona hari iki? Mubwirana ibyo ururutse imitima
uvuge ko wahiriwe uvuga ubundi buzima abafise imvune ubasindagize ungire kwibendera ibasha kuturengera. hari ibendera tukwiye guhungirako, ibendera ry'umwami Yesu ribasha kudutabara. mubwira abantu iby'ijuru ibyerurutse umutima, itangazo wowe umutima uhagaze, wowe umutima ubyimbye, ubuzima bwacanze, isi yarambiye, umva amatangazo. mubwira abantu iby'ijuru ibyerurutse imitima, uvuge ko wahiriwe uvuga ubundi buzima abafise intege mubasindagize ntungire kwibendera ibasha kuturengera. hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima muri, hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima muri wehe, hari ubuzima nimbarana nangewe ukamenya kwagira neza, ngaho wegere ya ntebe uvuga ibintu umutima uririmbe ya ndirimbo zihumure. nyuma y'ibihe n'ibihe hari ubundi buzima. Imana arasogongewe ukamenya kwagira neza, ngaho wegere ya ntebe uvuga indirimbo zihumure. nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. hari ubuzima, burahari, hari ubuzima muri Yesu buriho, hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima inyuma y'ibyo uriho, hari ubuzima, hari ubuzima inyuma y'ibyo uri kurabona, inyuma y'intambara ucamo, inyuma y'amageragezwa, inyuma y'abakubwira ngo biracitse, inyuma y'ibikwihebuza, inyuma y'ingwara ufise, hariho ubundi buzima buva muri Kristo Yesu. arabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? intare. tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. naratangaye Imana imaze kutubwira ngo iradukunda kandi iratwemera, ikaguma itwereka, twe tukabona ijoro tutagira ntibuca, ariko Imana ikatwereka ejo hazoza hakomeye. Imana niyagukunda iguma ikwereka ibikomeye biri imbere, ukabibona nkaho umenga ni indoto, ukabibona nkaho umenga ntibishoboka, ariko icyo yavuze nikizohinduka. nimba ariyo yavuganye nawe, shishikara uyubahe, shishikara usenga, irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? intare. jewe ndakeneye intahe ivuga kandi iboneka. tumaze nk'amezi indwi mama w'abana atajya gusenga, aragera ku gihe ajya gutira agahuza umuntu. iyo ndabyibutse amezi nk'indwi atajya gusenga, nanjye ngenda muri ka gapantaro n'agashati kandi ndayisenga ndayubaha. niwabona umuntu yubaha Imana, uze wirinde kumurengera karimbi ngo umuvuge ko ibitari byo, kuko urashobora kwikangura ejo mu gatondo ugasanga n'umukoresha wawe, ugasanga ejo hariho serivisi ugiye kumusaba, ugasanga ejo abaye umufiyanse wawe, ugasanga ejo abaye umukwe wawe, ugasanga ejo abaye umukazana wawe, ugasanga ejo abaye umufasha cyangwa umusada cyangwa inyishu y'ibyawe. Imana nishimwe cyane. aramutiza impuzu, amuha kondisiyo. saa sita
uzoba usohotse saa 6:30 uzoba uyinzaniye. Nawe urumva amazi amezi ndwi ataja gusenga, afise inyota y'ibirarane byinshi, abo bahebanye, abo bagirana, aca aribagirwa, aza gutaha saa 8. Agize atahageze mu nzira ahura na nyene impuzu. Ndavyibuka twari kumwe, yari imbere, yari nko ku metero 5 nanje ndi ngaha, turiko turagenda. Sigaye ndiko ndavugana n'umuntu nawe ari imbere, naherutse yambaye, ndiko ndaganira n'umuntu niro turuva ari mu gasujipe. Mu mwanya umwe nkibaza ngo siwe, naraba mu maso nkabona niwe, nkaraba handi nkabona ari gusa. Erega ngize gutya mbona ahubwo nyenezo azitwaye ageze nko ku metero 5. Ati karabaye, mureke uwo ntagwaye ahubwo aributse, hari ibintu yibutse, hari ibintu ubamwo. Abantu kenshi ushobora kubona bagendana agahinda, bagendana ibikomere, abandi ukababona nko mwibarabara bagahakwa kugongwa n'imiduga utazi ibyo ari byo nibiharimwo. Ariko ndinginga Imana y'iki gicaniro itanga intahe, ikora intahe. Hallelujah, hallelujah. Hari igihe ukora ibintu ukibaza ngo urakomeye, urahambaye cyane, ukibagira ko ejo izohagurutsa abantu bakakudepansa. Byarangoye kumuhoza no kumwigisha, kandi na jewe byarangoye kugendana n'umuntu yambaye uko ndi umukozi w'Imana kandi ari uwiwanje, kandi nanje ntaco nari gukora kuko byari bihe ndimwo. Hari bihubamwo udashobora gutorera inyishu, ariko Yesu ni inyishu y'ibihe ibyo ari byo byose. Tera haleluya y'inkomezi. Yesu ninze haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu nakwibutse, Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Abumva Yesu ari we nyishu, ariyo nzira y'ubutabazi, ariyo nzira y'umunezero, ariyo nzira yo kuroranirwa, ariyo nzira yo kwirugwa, ariyo nzira yo kurenganurwa, ariyo nzira yo gushikikirwa. Kumbure wararenganijwe, kumbure waragwanijwe, ariko turacyafise umwami aracyari ku ngoma, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Egera uriya muntu. Subiramo cyo yakoze bya ubwo yaririraga kuva
asubiremo yahamagaye ububasha bwe azarava mu gituro ari muzima subiramo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu uragahora ku ngoma Yesu we Hallelujah Hallelujah Yesu mwami w'abami Yesu nzira y'ukuri haleluya Yesu niwe nzira y'ukuri niwe wenyene Hallelujah Yesu haleluya Yesu niwe nzira y'ukuri Hallelujah Yesu niwe haleluya yakoze ibetaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima ibyo yakoze ibetaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro Yesu niwe nzira n'ukuri niwe nzira y'ukuri Hallelujah Yesu niwe nzira y'ukuri Hallelujah Yesu niwe nzira y'ukuri Hallelujah Hallelujah ariko nawumva ukugira neza ku Imana ngo atere Hallelujah irabireka bikaba igagurekurira ikabireka abakuvuga bakakuvuga bagahera ku wa mbere bakagera ku wa gatandatu bagashira ko akaburungu bagakomanta bagaheza bagapanga bagasubira ariko inyuma ya byose ikavuga ngo mwahejeje ikavuga ngo uko biri kose nije nzira n'ukuri nije mfise urufunguzo rw'ubuzima bw'uyu muntu ni jewe namuremye ni jewe nzicaragiwe ni jewe mva inzi iva hasi giwe niyicaragiwe ni jewe namushushanije mu biganza vyanje ivyo Yesu arabireka bikaba kugira ngo yironderere iki intare yarabiretse Lazaro arapfa birambwira ngo baragenda Mariya na Marita batuma ko umuntu baramubwira ngo umukunzi wawe Lazaro agize nte yagwaye mbere ararembye kandi Bibiliya ivuga irerekana neza ko Lazaro yari umukunzi wa Yesu aragwara bamutuma ko Yesu ntiyaza ariko mwiyerekwa rya Yesu yaraze mu rupfu rwa Lazaro ko rugiye guha intahe abantu bose bakemera yuko n'uwapfuye ashobora kuzuka n'uwaboze ashobora kuzuka bisiguri ngo ivyapfuye ibyaboze ibyanutse birashoboka ko bishobora kuba bizima mu izina rya nde rya Yesu haracyariho ibyizigiro nicyo gituma mu musiguzi havuga ngo haracyari ibyizigiro naho igiti cyocibwa mbere kigacibwa mbere kikuma ngo ariyo cyumvise amazi kirasubira kikanaga amazi ni Yesu niwe yavuze ngo ni jewe nzuzi y'ubugingo niwe mazi y'ubugingo iyo cyumvise amazi icyo giti hari igiti hano cyaciwe hari umuntu yamerewe nabi asa n'igiti cyaciwe ariko Yesu ariwe mazi y'ubugingo iyaje mu uyo muntu asubira kuba muzima ibintu bisubira kunoga bikanaga haleluya ageze kwa Lazaro Yesu yaje yacerewe
Yesu narivuze ngo yaje yagize yari yacerewe. Impamvu yari yaboze inyuma y'imisi 3 ageze kwa mushikiwe, Yesu ageze kwa Mariya na Marita, bavuze ngo uje gukora iki? Bwa bundi Yesu turabonye yuko mutakundana nandi na Lazaro, yari amajambo gusa. Twagutumye karembye ntiwazi, uhengeye yapfuye yahambwe yaboze, uje gukora iki? Ko atakintu gikora mu buzima bw'ico gihe. Nta muntu bari bwabone yapfuye yamaze imisi 3 ngo azuke. Rero Yesu yagomba ngo ivyo batarabona abari byo babona. Imana iragomba ko ivyo utarabonesha n'amaso yawe haleluya abari byo abantu babona. Erega intahe n'ibintu abantu bataba bari bwabone. Amen. Amen. Ndiko ndabona Lazaro. Yesu aravuga ngo kuba yapfuye ni kimwe ntaco vyononye, ariko nyereka ahantu ari, nyereka aho mwamuhambye, nyereka aho mwamuhambye gusa. Baravuga ati wewe Yesu tukuzi nk'umwizigirwa imisi tugendanye, ariko 20% twaramaze kukubona wewe urabesha. Kubera iki? Twagutumye kagwaye uvuga ngo iyo ngwara gwaye si yo kumwica, birarenga rapfa. None wewe wavuze ngo si yo kumwica akaba yarapfuye, ese ubona wewe ukiri mukuri? Yesu arababwira ngo ivyo navuze ndabizi, nyereka aho mwamutaye. Ndagomba ivyo bariko barakubwira uyu munsi ubibike mu mutima, ariko ivyo Imana navyo yakubwiye abari byo uhavarere gusumba ivyo abantu bariko barakubwira. Hari umuntu afise icyo Imana yavuze, urafise n'icyo abantu bariko barakubwira. Tuza varere y'Imana utakaze agaciro k'abana b'abantu. Na wunda hari ngo aduze icyubaro cy'umwami Yesu. Yesu arahagera, abantu bose barumigwa ngo turabe turabe turabe. Niko abantu bariko baravuga ngo turabe turabe ujya mugore, turabe ujya mukobwa, turabe iherezo ryiwe, turabe ko yahombye, turabe ko yabuze urugo, turabe ko gwari gubatswe none rukaba gwabomotse, turabe icyo azomarira umuryango, turabe Imana asenga uko imeze, turabe amasengesho yiwe, turabe. Nagomba ndakubarira ngo nta Imana izokwigera itereranya umuntu, nta izokwigera ihemuka. Icyo yanditse yaracanditse, icyo nta uzakivuguruza. Mu migambi ye harimo n'izina ryanjye, ubu ndahiriwe nuko Imana inyishimiye. icyo rero icyo yanditse Yesu yaracanditse, icyo yavuze ariko Yesu we nta uzakivuguruza. Oh! Mu migambi ye harimo n'izina ryanjye, ubu ndahiriwe yuko Imana inyishimira. Dufise umwami ari seriye, dufise umwami avuga agasoza. Icyo yavuze nikivuguruzwa, icyo yanditse aba yaracanditse. Tera haleluya. Kandi nta muntu n'umwe ashobora kukivuguruza. Kubera uriko urita kw'imyikomo ngo urashaje, ngo injebejebe ngo ziraje. Yaravuze kuzorongorwa uzorongorwa, yaravuze kuzorongora uzorongora, yavuze kuzoja iburaya uzojayo. Bo kugara, bo zibira, bo kinda, bo sara, borara bararoga. Icyo yavuze yarakivuze, icyo yanditse yacanditse nk'Imana. Abantu icyo bavuze gishobora kuvuguruzwa, ariko icyo yavuze ntikigera kivuguruzwa. Nta muntu hari ngo atere yindi. Haleluya, haleluya. ijuru riratabara nanje ndabihamya, ijuru riratabara nanje nkabihamya. Iyo ijuru ritabaye byose birashoboka.
ijuru riratabara nanje nkabihamya. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa Yazina mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, vuga mambo. Mambo sawa sawa. Mambo ya Yesu ni sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa Oh, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. oh, byose bigenda neza. Byose bigenda neza. Yesu akiri ku ngoma. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. shengero byose bigenda naho satani yohaba. Byose bigenda neza kubera Yesu akiri ku ngoma. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. Byose bigenda neza. Arabireka bikaba kugira ngo abonemo ibintu bigenda neza. Arabireka. Hallelujah. Yesu ageze kwa Lazaro. Arabwira ati Lazaro, Lazaro, ndagomba uyu munsi Yesu ahamagara izina ryawe. Lazaro yari yapfuye, Lazaro yari yaboshwe, Lazaro yari ahambiwe ibintu ku maso, Lazaro ntiyaracumva, Lazaro ntiyarakira ahantu ho kwibukwa, Lazaro bari bamuhambye, bamugeretseko n'amabuye, impuzu za Lazaro bari batanguye kuzigabura, umwe atwara ishati, undi atwara ipantaro, undi atwara ikirato. Naco bitwaye, hari ibintu bagutwaye, batanguye kugabura ibyawe ugihari, ariko Imana iracariho. Imana iracariho. Iracari. Nta muntu yarindiye ako karirimbo. Aracariho Yesu araca. Urupfu ntigwamutsinza. Aracakora Yesu. Urupfu ntigwamugumiza aracari. Ibiganza bitanga amahoro aracariho. Aracakora Yesu araca. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ahageze aravuga ngo Lazaro sohoka. Uyu munsi ndagomba umwami Imana arema intahe agira abantu asohora aho babohewe, aho bahambiriwe, mu byo bamazemo, kugira ngo yirondere iki intahe. Amen. Amen. Ndagomba nk'uko yahamagaye Lazaro, uyu munsi ahamagara izina rya bamwe bari hano. Nawe urabona ko hari ahantu wugaraniwe, urabona ko hari ahantu wahambwe, urabona ko hari ahantu wabohewe. Lazaro yari yahambwe, bamuhambwa aboshe n'amaso bamufunze, hari ibintu utabona, ariko Yesu araza aramubwira ngo Lazaro sohoka. Ndagomba Yesu aze ku buzima bwawe avuge ngo sohoka. Lazaro arasohoka. Bagize gutya babona arasohotse. Abari bavuze ngo numubeshi baca baryumako. Abari bavuze ngo numwesikro baca baryumako. N'uyu munsi hari amazina bakwise. Uhoraho niyaza bazoyasubirako. Amen. Amen. Ndibuka uwo munsi ndacagaruka ku ntahe gato ngomba ndangize ngomba ndabasenge. Amen. Kandi ubu ngomba ntangure guhanura. Kandi namaze no guhanura. Ndakeneye intahe mu izina. Hallelujah. Sawa. Mana nishimwe.
ndibuka madamu twaragerageje kumufasha ariko biragorana, ariko ndamubarira ngo turafise iki Imana yavuganye natwe. Uyu munsi naho ubona ibi turi muri ibi, ejo ni heza, ari iki Imana yavuze kandi yabisezeranye niyo kwizigirwa, ntizihinduka na buhoro buhoro. Abadebaguze reka badebagure, mwishengero habaye abantu bavuga Mana yanje, Imana itabare. Hari abantu bafise iminwa igera hariya muri eglise, mu mashengero habamwe abande abarubitre benshi. Arubitre ujya mu bantu bagoye mu buzima bataba beza cyane. Arubitre nta ciza abona ikosa. Umuntu akubise ikorosi neza, murumva arubitre akubita amakorosi atatu, felicitation, muramwumva yinjije igitsindo, ahubwo ikosa ajejwe amakosa. Yo, nuwite ku makosa abantu bakubona ko, ariko Imana igushoboze wewe. Yesu akubona gute? Yesu akwemera gute? Hallelujah, hallelujah, amen. Nabwira madamu ngo noca hehe, abambonye ndi gusaba izogenda gute? Ntiwice ku majambo y'abarubitre, ntiwite ku majambo y'abaranzimene. Abaranzimene iyo bari ya mufuru kurenze baba badugije ibendera. Ndamubwira nawe aho mwibarabara uzohasanga abantu benshi baguma bavuga ukuri, ariko ngomba nkubarire iki kintu ubona urimwo hari igihe utazocibuka. Imana nitagucisha mu bihe kugira ngo ugire intahe, uzofasha bake, uzogarukira hafi, nta bintu uzokora by'agaciro. Imana ibasha kukureka ukadandaza ugahomba, bakakwiba, abantu bakavuza amafirimbi, ataravuye mu ihiganwa, araduze, arapfuye, uwo mwanya nyene ukivyukiranya. Ariko Mana, amaboko y'Imana ni mare. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya, Hallelujah. Imana ikibi wowe uwo mwanya ukivyukiranya, ikaguhiyerekwa mu ndwi ikurikira, ugasanga uri muri ende, uri mu Bushinwa wemprota ibintu, mu yindi ikurikira ugasanga indege wayifashe nka bisi uja kumutakura no kwijabe no mu Ngagara, uguma mu nda y'indege kubera Imana. Kubera iki? Nawatera haleluya, Hallelujah. Inyuma yaho ndamubarira ati hari ibihe utazokwibuka. Nabonye mu minsi heze ambwira ngo ndagomba tuje kuramutsa umuntu, sinabimenya, shiramwe agatoro mu modoka, turagenda, nibaza ngo nahana ataragenda, nkabona afise amakado, nkibaza dufata he, anyereka ibarabara ati fatira ibarabara, ndakubita ndagenda, mbona kilometero 2, 3, 5, none tugarukira ati wewe genda, niwashika ndaguhagarika. Turagenda turashika no ku naho hantu turoye, mbona turakase, turamubura, tuja ku rusengero ahantu yarari, baca bamutuma umuntu aza kumuzana, aza sasa ibintu byaracanganye. Mama dusenga uwo yambuye, ubu nawe yambaye, uwamwambuye nawe ari gusa. Nakubwiye ngo ibihurimwo ntibigutere kwishira hejuru, ahubwo Imana igukuye mu bihe by'ingorane, shima Imana. Niyagushira hejuru vuga ngo Mana habwe icubahiro, ibintu kubera wewe, ibintu imbabazi zawe, ubu n'ubuntu bwawe, ahubwo bigutere kwibuka abataco bafise kugira ngo ugire icyo bafasha, kubera Imana niyakuduza ibikugize inyishu y'abadafise. Sanga mama w'abana ateguye impuzu 4, amayora 4, bayita ngo n'amayora sindabizi. Ibitenge 4, bitenge 3, 4.
wewe yari yamwambuye tubiri gusa ivyo yaramushira ibitenge birenga 12 aramuhamagara araza agize gucya aramuramutsa tumuravye uko yahora n'ingenari turumigwa ivyo bintu je sinanavyibuka ko vyabaye mama niwe yavyibuka mbona amujanye hirya abanza kumuha envelope mbona tanguye kurira mpagaze hari akora mu modoka amuha igitenge cya mbere yarabiharura niyateruye ngo amuherere rimwe oya nabona azana icya kabiri aramuha araraba gutya ararira mbona arafukamye yongera azana icya gatatu aramuha mbona icya kane aha kwa kuja nko muri koma nibaza ko yaciye abona CD ya kera CD mwibarabara ya CD uhoraho agukure CD ya mbere haze CD ya kabiri. Hari CD ya kabiri y'ubuzima bwawe, hari CD ya kabiri Imana yaguteguriye. Imibereho yawe ntabwo yatunguye Imana, kuko utarabaho yarizi yuko uzabaho. Hallelujah! Iyo habonetse intahe Imana iba yateguye CD ya kabiri ubuzima urimwo niwibaze ngo bwaraheze. Hariho CD ya kabiri, hariho CD ya gatatu, hariho CD ya kane, hariho CD ya gatanu, hariho CD ya gatandatu, hariho CD y'indwi, hariho CD y'icumi. Ukihari gusa ukiri mu buntu bw'Imana, Imana yarateguye CD ya kabiri. CD ya mbere niyo umubabaro, CD ya mbere niyo agahinda, CD ya mbere niyo urafise CD yo waciyemwo. Ariko inahi igiye kuza Imana ikuzanire CD ya kangahe? Yaka. Muri CD ya kabiri habe gushima Imana. Muri CD ya kabiri abantu bakubahe. Muri CD ya kabiri abantu bamenye yuko wakoranye nayo. Muri CD ya kabiri bamenye ko wabanye na Yesu. Muri CD ya kabiri babone ko wagendanye na Yesu. Muri CD ya kabiri babone ko Imana iri mu ruhande rwawe. Muri CD ya kabiri babone ko wakiriye umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Muri CD ya kabiri bamenye ko wamuhungiye ko atazokogwa n'isoni. Niwe yavuze ngo muze kuri jewe, muze mwese ndabaruhura. Muri CD ya kabiri abango kuruhura barushe. Muri CD ya kabiri abango guhoza amarira. Muri CD ya kabiri abango kubaza imibabaro. Muri CD ya kangahe? Yaka. Irabireka bikaba kugira ngo yirondere iki? Inta. Nta uhari ngo aduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Teri yindi haleluya. Ndabona Yesu ari ku musaraba. Yesu ari mu bihe bibi nk'ivyo urimo. Ari mu bihe by'amarira, ari mu bihe by'agahinda. Na data wa twese yirabira hirya. Nawe urafise abantu bamaze kwirabira hirya. Urahamagara ntibakwitaba, uratabaza ntibakubona, uratelefona ntibakwitaba. Kubera ibihurimwo sivyo kurabwa n'abantu. Birambarira ngo ibihe yarimwo byari ibihe bitari byo kurabwa no gukundwa. N'Imana nayo yirabira hirya. Yesu arasenga, aramenya ngo nta handi ho gutabarirwa, asigaye ari ku Mana gusa. Birashoboka ko wadepoje, birashoboka ko watumye naka, birashoboka ko watakambiye naka, ibintu byose ntibikunde. Hasigaye aho gutabaza data atananirwa, data adahemuka, data atameze nk'abantu, data wa twese. Haleluya. Yesu amuhindukirira ko data aravuga ngo data niki kikumpebesheje? Imana nishimwe cyane, niki gituma umhevye? Yesu ngo arasenga, icyuya kirabira, arasenga, intugu tirabira, ariko arahamagara ijuru. Mu ijuru biramenyekana. Nshuti mukundwa, uyu munsi Imana yarabiretse biraba, ariko irakeneye gusenga amasengesho. N'icyuya kikabira, yakuhaye akazi kugira ngo usenge wongere ukore. Erega nta kintu kizira ubusa. N'intsinzi ya Yesu yavuye mu maraso, yavuye mu gusenga, yavuye mu kwiheba. Ibi
igihe urimwo ikizobigukurako. Ihebera imbere y'Imana, kora ibikorwa, gororoka, izere Yesu n'umwami Yesu, urakira mu izina rya Yesu. Ngo arasenga, yegera imbere gato, arasubira arasenga, arapfukama, arasubira arasenga, aratabaza, arasubira arasenga, icyuya kirabira, yegera imbere ngo hahotegwa ibuye, ubuzima bwe babushira muri Yesu. Aravuga ngo abigishwa bampevye bagiye kwiryamira, bagiye gusinzira. Nawe urafise abaguhevye, urafise abakwibagiye, abo wari wizeye, abo waziga kurukiza, abo waziga ko bogutabara, kwibagiye. Naco bitwaye, si wewe wa mbere, na Yesu baramuhevye, ariko inyuma yo kumuheba haza sede ya kangahe? Ya kabiri. Bibiri ivuga ngo ijuru riruguruka muri sede ya kabiri, marayika araza muri sede ya kabiri, amwongera inkomezi muri sede ya kabiri, amuha ubushobozi muri sede ya kabiri. Yo, haleluya! Muri sede ya kabiri Yesu aravuga ngo vyose birarangiye. Muri sede ya kabiri byose bizorangira. Muri sede ya kabiri amarira azorangira. Muri sede ya kabiri agasuzuguro kazorangira. Muri sede ya kangahe? Ariko nta muntu yumva Imana iri kiravugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Nta muntu hariko arumva ariko arahumurizwa. Erega ijambo rirarema, ijambo ryayo rirarema, bene data ijambo ryayo rirarema, nimba Imana ivuze ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema. Imana yambariye ngo igiye kwironderera intahe, igiye gushitsa intahe, intahe ziraje. Usabwa guhagarara, usabwa kwemanga, nimba ivyo urimwo ataruhara wabisizemwo, intambara urimwo, amagerageza urimwo, ibibazo urimwo, ataruhara wabisizemwo gwiwawe. Imana yarabiretse biraba. Ntiwibaze ngo ntiyavyumvise, ahubwo igomba intahe ifadika. Kandi ndagomba Imana ihagurukana intahe. Iyi ndwi ihagurukana intahe. Ukwezi kw'icumi k'ukwezi kw'iki? Kw'intahe. Hallelujah. Hallelujah. Marayika kugendere mu kwezi kw'icumi. Birabaye. Birabaye. Na marayika kugendere mu kwezi kwa kangahe? Aza kuzaniye iki? Ndagomba intahe ifatika, intahe ivuga, intahe. Ndagomba nkubarire, uyu munsi abantu bareka kukwemera kubera atantahe, bagusuzugura kubera atantahe, urakenye kubera atantahe, ibintu byose bituma utemegwa na ntahe. Rindira intahe iboneke uzurabe. Hari ahantu wowe utazosubira kuvuga, intahe zonyene arizo zizovuga. Ntibikeneye ko wisigura, ntibikeneye kurinda kuvuga, birahagije. Intahe zonyene zizogusobanura. Iyo umuntu arose intahe, hari umuririmbyi yavuze ngo naho wowe uvuka mu caro ruguru, uzoja mu gisagara, n'igifaransa uzoca utangura kukivuga, n'icongereza kiza. Iyo intahe zije, usanga umuntu atize n'ishuri rya mbere, aguma avuga akongereza, avuga agafaransa ngo donc quand même normalement. Intahe. Intahe. Intahe iba yaje. Iyi ntahe yaje donc ikiza. Quand même normalement. En fait. Iyo ni intahe. Imana iteza ni intahe. Hallelujah. Hallelujah. Ivyo bizanwa n'intahe. Amen. Ivyo bizanwa n'intahe. Urafashijwe. Imana irema intahe. Intahe yije ni wisigura, intahe yije ni wisobanura, aho ugeze usanga barakumenya imbere, kuko intahe igutangiriza imbere, niyo igusobanura. Aho Yesu yagera baca bamumenya atarahashika.
baca bamumenya ngo umwami araje kubera iki hari intahe. Urakurikirana amakuru, Yesu yatanguye kumenyekana atanguye gukora intahe. Haleluya. Ibimuga bimaze kumuguruka, ageze kwa Lazaro, ageze Kana mu bugarire amazi akayahindura, amaze gukoresha impumyi zigahumuka, baciye batangura kumukurikira, bamukurikira kubera intahe. Ndakeneye intahe zivuga Yesu mwana w'Imana. Ndakeneye intahe, ndakeneye intahe. Intahe ukurikiranye neza ahantu abigishwa ba Yesu bari bari. Oya reka turabe usoma no muri Bibiliya naho utonasoma ukurikije gato ukaraba Shadrake na Meshake na Abedenego ahantu bari bari. Nta muntu yabemera, bari baciriwe ugwa gupfa, bari batenewe guteregwa hehe mu muriro itanure ryongerejwe. Abantu bose bakaravye ariko barasenga, bongera barasenga, barabanka nabo barasenga, babacira ugwa gupfa nabo barasenga, babafatiriya imigambi mibi nabo barasenga. Imana yumva amasengesho, irungika yugira kane. Umwami agiye kuraba asanga abo basore baguye mu muriro ariko ntibahiye. Agize gutya abonayo bane batereyo batatu, aravuga ngo ndabona yugira kane, arategeka ngo kura yaba bagabo n'abagabo badasanzwe. Uwereye isaca avuga ngo nta yindi Imana yo gusenga atari Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego. Abo bantu baterwa mu muriro ntibapfe, abo bantu baterwa mu muriro ari batatu tukabonayo bane, kandi uwa kane afise ishusho y'umwana w'iki w'Imana. Dukwiye gusenga Imana yawe. Urakeneye intahe, basenga Imana yawe bagukurikire kuko babonye hari icyo Imana yakoze. Imana repentance, Imana wamenye, Imana wakurikiye. Abiwanyu bakwiye kuyikurikira, irakwiye kukubahisha kugira ngo nabo bagukurikire mu izina ryande. Daniel bamuterera mu ntare barazisonzesa, ariko Imana ntiyigeze itabara. Yagomba kwironderera iki? Yagomba kwironderera iki? Haleluya. Daniel bamutererayo intare, Imana irazifunga kanwa, igomba yironderera intare kugera ku rugero Dariyo araradaryamye, ararabuza amahoro, acaravunduruka mu gatondo agiye kuraba ko yapfuye. Agezeyo yumva Daniel avuga ngo mwami Imana, umwami arasemerera Daniel, Daniel, Daniel musavyi w'Imana nzima. Uyu munsi hari abantu bavuga ngo wasaze ugiye gusenga, ariko inyuma y'intahe bazokwitwa ngo umusavyi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Bwa bundi y'Imana wasenga yariyo ukuri. Twabona udirigiza wiruka tukibaza ngo wavangiwe, kumbe Imana wasenze yagutabaye, yagukijije, yaguhaye urugo, yaguhaye akazi, yakuzigamye, yakurinza abarodi. Dariyo arasemerera Daniel, Daniel, Daniel musavyi w'Imana nzima. Mbega Imana ukorerana ntaryo yashoboye kukurinda. Daniel atego mwami, nabonetse imbere yayo nagira agasembwa, kandi n'imbere yawe mwami urazi nta cyaha niyagiriza. Yarungitse abamarayika baranzigama mu kanwa k'intare naco zangize. Inyuma y'intahe Imana irungika abamarayika bakuramire ariko ntawe uhari ngo atere. Haleluya. Tuzi icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Dariyo aravuga ngo nta yindi Mana yo gusenga atari Imana yakijije Daniel. Uhereye isaha abantu bose nta yindi Mana mukwiye gusenga. Bafata abagabo bari bareze Daniel babata muri wa muriro, muri ya ntambwe. Ba Shadrake abari babareze, ndagomba nkubwire ukugwanya natihana Imana yawe izoba umugwanizi wiwe. Ukurondera natihana Imana yawe izoba umugwanizi w'abakugwanya. Niko Imana yabwiye Abisirayeli, iravuga ngo uhereye isaha harera ku ruhande rwanje nanje ngiye kuba umugwanizi w'abariko baragwana. Imana nsenga, Imana usenga ihaguruke ibe umugwanizi w'abakugwanya, ibe umugwanizi w'abaguhiga, ibe umugwanizi w'abakurondera. Tera haleluya. Umugabo
Danieli baramwase maze bajinama nawasenga Imana bamuha intare zirati umugabo Yozefu baramwase maze bajinama nanje nsenga Imana bamuha intare zirati umugabo Yozefu baramwase nawe bajinama nanje nsenga Imana bamuha intare ziratinya. Hallelujah! Niwite ku bariko barakwanka, niwite ku bariko barakugwanya, niwite ku majambo bafise bavuge nawe usenge, bakugwanya nawe usenge, bakwanke nawe usenge, bakurondere nawe usenge, bakora ibibi nawe ukora ibyiza, ibyiza bizotsinda ibibi, bakugwanya inzira zose Imana izugurura. Nagomba ngutangarize ngo niyifise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ngiye gusenga mwaka kanya, ngomba senge. Haleluya! Nagomba ndababwira bene dati ntahiva kure. Abantu benshi baraguye mu rugamba, abantu benshi barabuze intahe, barabuze intahe ku bagabo babo, ababuze intahe ku bagore. Uyu munsi yo ntagira intahe kuri madamu wanje, simba mpagaze imbere yanyu. Nuwave wibaza ngo ibintu bizohora uko biri, ibintu birahinduka. Uyu munsi urashobora kubona ibintu bimeze neza, ejo ntuhazi, buraca bugacana yandi. Abadayimoni barabaho, shetani arabaho, ibibazo birabaho. Niwabona uguwe neza, gubwa neza mu mwami. Niwabona Imana ikugiriye neza, gubwa neza mu mwami. Hari abantu bagubwa neza, bagata abagore babo, bagata abana babo, bagata ibikorwa by'Imana, bagata Imana yabahamagaye, bagata ibikorwa bahora bakora. Yahora ari umuprotokolo, aguwe neza ati kameme ndabirengeye. Yahora asenga akirirwa ku karago, akavuga ngo oya biriya ni by'abantu bato. Umviriza mwene data, nta hantu na hamwe harehare hakomeye Imana itogusanga. Hoba hakomeye hoba hehe, ubuzima urimwo wabukuye imbere y'Imana. Ibyo wahawe n'amasengesho birindishe kugororoka, ibyo wahawe n'amasengesho birindishe gusenga, ibyo bahawe n'ugusenga birindishe kugendana n'Imana. Haleluya! Ntugasigeho gusenga, niwigere wigira na juwa, niwigere wibaza ngo ugeze ahantu Satani atorasha umwami. Mbere ntuniyumvire kubo aho ugeze hari abantu mutagikwiranye. Oya, Pawulo avuga ngo shobozwa byose n'uwumpiki inkomezi. Ahantu ugeze hose n'inkomezi z'Imana, nabwo ari amashuri, nabwo ari akaranga, niko umuririmbyi yaririmbye, nabwo icyo woba cyose nacura Imana itakugize, kuyiteye akagere, kuri kurayihunga, kugiye mu mubiri, kugiye iwabo w'isi, nacura Imana itakugize, nahuri Imana itagushize, nta bwenge ufise, nta myambaro ufise, icuri cyose kiri mu kuboko kw'Imana. Naho yoba shetani ariko arakurondera, irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Intare. Ngomba senge. Nagomba ndagusabe mu mwanya muto y'unami. Ivyo urimo nta ruhara wabisizemwo, nimba ataruhara rwawe rwo kugurura imiryango. Hari umuntu aba mu bihe akikwegera amageragezwa, ugasanga niwe yuguruye inzira. Gute umukobwa yugurura inzira akamenya n'umukobwa, umugabo akamuhamagara azi ko afise urugo, nsanga muhira, nsanga duhurira aha, akamusangayo, niwe uri kurugurura inzira. Gute umukobwa usanga ari gusa
agenda mu mabarabara kwegana n'abahungu akwegana n'abagabo uri kurugurura inzira hari ibintu uzobamwo ari we wigururuye inzira gute wa mugabo we uri kurugurura inzira ufise abandi bita basheri gute mwene data wamenye Yesu hindukirira ijuru Imana iragukunda igufitiye intahe reka guhemuka kubw'ibihe urimwo reka guhemuka kubwa situation urimwo reka guhemuka reka guheba uwo mwubakanye kubera ibihe ugezemwo byiza canke bibi reka guhemuka Imana igufitiye umugambi ibasha kugushitsa aho wifuza kushika idaciye kuri babandi utayihemukiye udahemutse yo Imana nuyo kwizigirwa ibasha gutabara bayo naho utohemuka Imana irafise amaboko naho utohemuka Imana irafise ubushobozi naho utohemuka yohagurutsa abakomeye n'abahambaye yohagurutsa abari kure n'abari hafi reka guhemuka ngo kugira ushikaha uce kuri banaka reka guhemuka Imana yakundumyeko reka guhemuka Imana irakuzi yo nabonye abantu benshi bahemutse bwaca bagakenyuka bwaca bagapfa nabi bwaca bagahomba bwaca bakagongwa barahemutse bakabura inzira bakabura aho baca bakabura ababavugisha kubera guhemuka wa mukristo we Imana yahamagaye wa musenzi we witirirwa izina ry'umwami Yesu uheza guhemuka ibigori bikera niko abarundi bavuze hindukirira Yesu intahe zirahari inyuma y'ivyo uri kuracamwo hari intahe Imana yateguye uragomba tugusabira imbabazi wewe wahemutse wewe wacitse intege wewe wadendebukiwe wewe Imana irafise inzira zirenga igihumbi nimba uhari hagarara tugusabira imbabazi lota karabas rorekese tutekerais la kapasa intahe zirahari ndagomba gusenga mu mwanya Imana yugurura intahe kuko intahe zirahari ndagomba intahe kwezi kw'icumi kubu kwezi kw'intahe ariko banza ubwira Yesu akubabarire uri kurahemuka urabona ibyo urimwo duza ibiganza usaba Imana imbabazi kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo asubire kukubonekako Mana ndasengeye uyu muntu yataye ivyizigiro ariko ndamusengeye maraso yawe amwezi mbabazi zawe zibane nawe mahoro yawe abane nawe Yesu ndamusengeye lo taparasike lole menetu ndamusenge mushigikire mwami ndamusenge amaraso yawe mwese mufute mu gitabo cy'imanza mwandike mu gitabo cy'ubugingo baje kugusenga Yesu bagirire neza bagirire ubuntu maraso yawe papa maraso yawe El Shaddai maraso yawe Alpha na Omega maraso yawe abeze bafute mu gitabo cy'imanza bandike mu gitabo cy'ubugingo ndabona abantu benshi muri Bibiliya mu izina rya Yesu Kristo wagiriye neza none baraguhindukiriye naba ubagirira ubuntu bafute mu gitabo cy'imanza bagenda biyumvira ukutariko bagenda bakora ivyaha bamwe bakora ivyaha by'ubuyobe ivyaha by'ubusambanyi ivyaha by'inzoga ivyaha bitandukanye byo kubesha guhemuka gukora n'ibindi byinshi gukorora inda n'ibindi byinshi maraso yawe mwami aboneke kw'aba bantu haleluya bagire neza ndabasengeye El Shaddai ndabasengeye bafute mu gitabo cy'imanza ubandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'umwami Yesu amen. Ndagomba ngira isengesho rikwega intahe ndagomba Imana irema intahe urizeye ko Imana ishobora kukugirira intahe woba uri umwizigirwa mu bintu uri kuracamo woba atari we wikwegeye ibyo bintu nimba by'ukuri atari we wugura imiryango ndagomba ubwira Imana ngo Mana ndagomba intahe mbega mwiyo ntahe uzohagarara neza mwiyo ntahe uzogwana unesha mwiyo ntahe intahe uzoyigwanira haleluya 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 naragerageje kugwanira intahe madamu wanje ndaba umwizigirwa akomeye cyane ndagerageza kumukunda nyanka
ndagerageza kumusumira agateka nkasanga yogeje n'amasahani bogeje n'abana n'amasafuriya bafundikiye ariko nkaguma ndamusumira nkaguma ndamukunda akanyugarana nkarara muri saro nkaguma ndamukunda nkasohoka naja hanze akanyugarana imvura ikanyagira yarigeze kunyagira imvura ndi hanze nguma ndamukunda kugira ngo sinonone intahe musi umwe abadayimoni baraza barantera tipu akona kagayo inzu wubatse unyagirirwe hanze nditaza mbona umenga ngomba gukubita umugera tipu nzorutera nije narusizeko ndaguruka ngomba gukubita numva mpemu yera ngo yo urananiwe mwiki gisagara nigwabomoka abantu bazovuga gute kuwa Mungu wigishije gute ngo hahiga wihanganira ibimugerageza ngo niyamara kurama ngo azohabwa igitsibo cy'ubugingo yo urananiwe uzosubira kuvuga iryo jambo mwemu yera guha ijambo mwemu yera guha ijambo ugenderako mu bihe uri kuracamwo by'amageragezwa mu bihe by'intambara genda n'ijambo genda n'ijwi ryo mu mutima tera haleluya wirinde guhuruduka numvise wa mukobwa wa Yesu ariko aradushingira intahe ingene mwemu yera yaje akamuganiriza ari we wenyene atawundi hari gihe uzugera ahantu atamuganga yenterevena umugabo wawe atenterevena umugore wawe atenterevena henterevena mwemu yera gusa ugeze hari iwabo w'urupfu ugeze hariya ata muntu yenterevena wumvise ingene ijwi ryenterevenye ngo ko waje ku gicaniro cya repentance ko wahafukamye kuhasengera hamwe n'amasengesho umwungera arimwo humura ntacaba haleluya urakeneye ijwi rya mwemu yera caramusanga aramubwira ati humura umwungera ari kwizamu ariko arasengera ishengero ry'Imana nawe urupfu rwari ruje Imana irakura ahubwo rupfu kubw'amasengesho ngiye gusengera mpagarika urupfu ndakeneye intahe tera haleluya hari inyuma haleluya muri etaje haleluya hariya ku gicenda haleluya abaronderera intahe haleluya kujya umunani abaronderera intahe haleluya abaronderera intahe haleluya mwebwe mwese abaronderera intahe haleluya kuri YouTube na Facebook abaronderera intahe haleluya tubafashe birashoboka ikizana intahe cyambere Imana ibanza kuraba kuzoba umuntu akomeye kandi kuzoba umumaro imbere y'Imana intahe iva mu cyuzomara ejo hazoza icya kabiri intahe iva ku mavuta y'umwungera gusengera akagusengera ibimuga bikamuguruka ibitangaza bikakoreka kuri Paulo hari intahe kuri ba Eliya bahari intahe kuri ba Elisa hari intahe kuri Mose hari intahe ba Paulo bahari intahe ba Esteri hari intahe natwe kubw'intumwa ya repentance hari intahe mwizina hamwe no kwizera kwawe gushobora kukuremera intahe ndagomba sengane nawe bwira Imana ngo Mana uku kwezi kw'icumi ndakeneye intahe ngiye gusenga nawe usengane nawe iminota 3 sinza gusenga amasengesho menshi hagati y'3 n'5 twusaba intahe urafise ibintu ugomba ko intahe sa erega ikibazo umuntu arashaka kuvuga ngo Mana minahe ntumenye ibyo ari byo determina ahantu ugomba intahe hatumbereza uhori yante neza ahantu ugomba intahe ku kazi intahe kuri sho intahe mu rugo intahe mu rudandazwa intahe kubiki ndakeneye intahe ibintu bisobanutse intahe bibonetse atani ijambo uravuga intahe haleluya
hariyo abantu bambariye ko ataco nzimarira ataco nzoshikako nkitanguza ishengero bambwira amajambo menshi baranca intege barampagarika barandekuraja mugabo sinigeze niyumvira ku byo bavuga naraba ico Imana ivuga uyu munsi nta nico ndababwira mbona baza bambwira ngo bwa bundi Imana ivuga iki ku buzima bwawe ijambo ry'Imana rivuga iki ku buzima bwawe reka kuraba ico bavuga raba ico Imana yavuganye nawe Imana ishobora kuba itaravugana nawe ijambo ry'Imana rivuga iki abakozi b'Imana bariko barakuvuga iki haleluya Mana ndagushimiye kuko uri Imana irema intahe Abisirayeli wabaremeye intahe ku nyanja itukura none rero nanje uku kwezi ndimwo iyi minsi itarahera ndakeneye intahe urahoze kweri urahoze gamuntu murahoze reka jewe nisengere Mana ndakeneye intahe kukazi ndiko ndakora kajanye n'umurimo wawe ndakeneye intahe kukazi ndiko ndakora ko gusengera abagwaye ndakeneye intahe kukazi ndiko ndasenga ivyo ndiko ndasenga mbohora ababoshwe ndakeneye intahe kwemplanta ama eglise ndakeneye intahe ivuga butumwa ndakeneye intahe ibitangaza n'ibimenyetso ndakeneye intahe ku muryango wanje ndakeneye intahe mu bikorwa nkora ndakeneye intahe uwera wa Isirayeli nkeneye intahe zivuga Mana ndabizi kuriho wabanye n'Abisirayeli ubaremera intahe natwe turaguhamagaye nisunze ijambo ry'Imana ijambo twabwiwe ngo ntabwo wabiretse uko utazanye ibyo gushingira intahe wewe ubwawe nta kintu na kimureka utishingiye intahe hari abantu bari hano bafise abantu bafunzwe barakeneye intahe baje imbere y'Imana hari abantu barenganijwe ariko bariko baratabaza mu ijuru barenganijwe mu isi ariko bariko baratabaza ijuru barakeneye intahe abantu b'ingwara bivuje kwa muganga birananirana baje kuganga abaganga akora ibitangaza n'ibimenyetso turakeneye intahe nukuri kose hari abantu basinzira batariko barasenga ariko Mana yaje ariko ivyo bizigo batokoro ndabira batakora uziko hari abantu batewe kwe basenga urakeneye intahe Imana y'amasezerano ishengaye mureso ngo ndarisengere ndakeneye intahe buri munsi irishengere ndakeneye intahe papa ishengere ndakeneye intahe ndakeneye intahe mu bapapa ndakeneye intahe mu bikorwa ndakeneye intahe mu masengesho ndakeneye intahe za mariage ndakeneye intahe z'ubuzi ndakeneye intahe wasize ishengere imbere none ndakeneye intahe ndahamagaye ijuru ry'amajuru ndakeneye intahe hari abagwaye ingwara zidakira ariko wowe uko ndakuzi nk'umuganga akora ibitangaza n'ibimenyetso wariyerekanye Betaniya wariyerekanye kwa Lazaro wariyerekanye kuri kagakobwa kari kagwaye inyonko wahaboneka intahe ibimuga biramuguruka Yesu ndakeneye intahe ambarugwaga uhamagara intahe ambarugwaga sengera business yawe sengera imigambi yawe sengera ibikorwa ukora Yesu niwe wavuganye natwe ndakeneye intahe abari kuri YouTube ndakeneye kubona baza bagashinga intahe abari kuri Facebook ndakeneye kubabona baje gushinga intahe ndakeneye ko batwandikira uwera wa Isirayeli Imana y'amasezerano Imana y'igicaniro cya repentance ndakeneye intahe El Shaddai ndakeneye intahe wa Mana y'amahoro igicaniro cya repentance kirakeneye intahe abarozi bahaguruka ibisigo bihaguruka turakeneye intahe gwana n'ibitugwanya mu izina rya Yesu Kristo hari abantu bafise amadosiye hano bafise amadosiye kubuzi barakeneye intahe hari abantu bafise amadosiye hari abantu bafise ingwara zidakira bagwaye amafwa bagwaye amadiabete bagwaye amaperitas bagwaye amakanser bagwaye amasida bagwaye ingwara z'uburyo bwose bagwaye amagufa reminahe papa reminahe El Shaddai reminahe mw'iri shengero hari abantu bafata vyanka turakene rota karabasaka itereseke biseke rito pasaka intahe iri inyuma intahe hari imbere
intahe hejuru intahe hano ndakwinginze ndagutakamiye gose ishengero ryawe rirarushe maye gose ndiko ndaririra ishengero abantu bishwe n'inzara abantu bishwe n'agahinda abantu bishwe n'umubabaro ndarira ishengero kubw'ishengero ryawe rema intahe papa rema intahe wa mana we yo Yesu mwana w'Imana ndagomba kukumva uri kurasenga urakeneye intahe ivuga urakeneye intahe icecekesha abantu urakeneye intahe igusobanura icuri urakeneye intahe yerekana ko wahamagawe urakeneye intahe yerekana ko utaje guta umwanya utaza nyingwiza murongo utaza gushusha intebe gusa ritekere besikerote Mwami Yesu ndemera inkomezi zawe ndemera ukwizera kwawe ahantu wasiga ahantu waca hose wahasiga intahe Abisirayeli wabasigiye intahe n'uyu munsi kwa Farawo wahasize intahe Mana ndakeneye intahe yo ndakeneye intahe mu masengesho ndimwo Mana ndakeneye intahe ndakeneye intahe ndakeneye intahe kwa Mungu intahe kwa Mungu intahe kwa Mungu intahe mu ukwezi kw'icumi wagendeye Mariya mu kwezi yo ndakeneye intahe Mana ndakeneye intahe kwishengero ndakeneye intahe kubana banje ndakeneye intahe mu gihugu cyacu turakeneye intahe mu miryango yacu turakeneye intahe mu bikorwa dukora turakeneye intahe mu mibiri yacu turakeneye intahe kuba wadusize imbere turakeneye intahe Yesu mwana w'Imana wera wa Isirayeli Imana itanga intahe Imana ikora ritekere besike abantu babiri mwoba mwicaranye bishoboka ari umugabo n'umugore mufatane mureme intahe abo bidashoboka bandanye usenga uko nyene uri umwigeme uri umusore ariko urakeneye intahe Yesu nyaguhoraho wera wa Isirayeli ya bana ya Yesu mwana w'Imana bana we Raberuna ishengera bana we yo Yesu bana we Raberuna ishengera tabari ishengera tabari ubwaka bwawe yo Yesu mwana w'Imana yagiye
mwaya masengesho Mana, mwaya masengesho, mwaya masengesho, turakeneye intahe Mana, ndakwibutse Yesu, hari ibyo wagiye ukora, ndakwibutse Yesu, wabanye n'ijengero ryawe, wabanye n'Abisirayeli, Mana, 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 ya Mana, oh Yesu, 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 Yesu. Mana, ndizera ibyo ukora, ndizera imbabazi zawe, ndizera ubushobozi bwawe, ndizera ingomezi zawe. Mana, turagusabye Mana, Mana, turasabye intahe, Mana, turasabye intahe, turemera intahe Mwami. Wavuze ngo tuzoca mu muriro, umuriro ntuzoduturira. Wavuze ngo tuzoca mu mazi, amazi nazoturengera. Yo Yesu, bamwe bararengewe n'ibibazo, bararengewe n'amageragezwa, bararengewe n'intambara, bararengewe n'amageragezwa, bararengewe n'indwara. Yo Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu turemera. Musi twaje gusenga Mana, twaje gusenga, twaje gusenga Mana, twaje gusenga. Hari ibintu byapfuye, hari ibintu byabaye nabi Mana, turemera intahe. Hari ibintu ukwiye guhagarika iyi saha, hari ibintu ukwiye guhagarikira aho bigeze, hari ibintu ukwiye kubohora, hari intahe dukeneye. Yo 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 yo, hari intahe. Yo yo Yesu, Yesu, Yesu mwana wa Dawidi, 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 Yesu. Yo 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 yo. Rota karabas, rote kerebesike, rute kerebesike. Tabari shengero ryawe Mana, tabari shengero ryawe, tabari shengero ryawe, tabari shengero ryawe. Tabara, 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 tabara Mana, bakumenye, tabara bariko barakuririra abasenzi hariya. Yo Yesu we, Yesu twarakubonye, Yesu turakwemera, Yesu turakwemera, Yesu turakwemera. Turakwemera Mana, turakwemera Mana, turakwemera, turakwemera, turakwemera. Ya turakwemera, turakwemera Mana. Iki gicaniro kivuganira abantu, turakwemera. Iyi tariki, uyu munsi Papa, uyu munsi Papa, urabireka bikaba kugira ngo ureme intahe, urabireka bikaba. Yo hari ibyo wari wararetse Mana, hari ibyo wari wararetse kugira ngo waboneke intahe. Dutenzurire, 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 dutenzurire Papa, dutenzurire. Hari ibyazanywe n'umugwanizi, hari ibyazanywe n'abadayimoni. Yo 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 yo, dutenzurire Papa, dutenzurire El Shaddai, dutenzurire Papa. Tumaze igihe kirekire, tumaze iminsi miremire, tenzurire ishengero. Yesu enderavasi, rotekerebesi, ritekerorebasi. Yesu, 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 tutari kumwe nawe nacho twoshikako, tutari kumwe nawe nacho twobona, tutari kumwe nawe, tutari kumwe nawe Papa, tutari kumwe nawe El Shaddai, tutari kumwe nawe, tutari kumwe nawe. Yesu, Yesu, intahe, intahe ku bagabo, intahe ku bagore, intahe ku ishengero,
intahe 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 ritapasa ritorekerase mana warampamagaye wangize umukozi wawe rema intahe mwasengesho ndimwo uku kwezi n'ukwa kane rema intahe papa rema intahe ibimuga bimuguruke abafise amadeni yishugwe rema intahe agura ubwami bwawe rema intahe mu mitima rema intahe mu mitima iri uri imitima ya benshi tabara imitima ya benshi ritekerabasi rema 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 ibitangaza rema ibikomeye Yesu ndasenze Imana yampamagaye Imana y'amasezerano Imana itabara Imana idahemuka Imana yasizeho ijuru igashingira ikarimbi igashiraho ibiboneka igashiraho inyanja igashiraho izuba igashiraho ukwezi intahe rema intahe papa ndizeye ibyo ukora Imana repentance Imana yaduhamagaye ibimuga bimuguruke abagwaye bakire abaheranye bishure rema intahe dutabare rema 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 ya 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 Yesu urakoze 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 arabandi Imana ikozeko arabandi Imana ikozeko arabandi Imana ikozeko arabandi Imana ikozeko bari bararozwe Imana irabakozeko bari baraboshwe Imana irabakozeko bari barahambiwe Imana irabakozeko bari bugaranywe Imana irabakozeko bari barahambwe Imana irabazuye bari baramanitswe Imana irabamanuye Imana irabamanuye amagozi imigozi imigozi iracagaguritse imigozi iracagaguritse imigozi iracagaguritse imigozi iracagaguritse imigozi 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 iracagaguritse ivyo bari barugaye abafata bikanka abakora bikanka abatawe n'imiryango abatawe n'amafamiye Imana nkorana nayo irahagurutse 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 yumvise inkomezi zayo Imana irurutse Imana irurutse Imana irurutse urakoze mpemu yera urakoze 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 raparasaka ritekerebese ritokerebase urakoze urakoze abasenzi abasenzi enervation Imana irurutse Imana irakoze mu mpande zose girabasa abasenzi abasenzi retepe hariya ku gicende abasenzi riterebese Imana Imana irakoze Imana irakoze umuriro wayo Imana irurutse irikirakora ku bantu irikirakora ku bantu abasenzi 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 kora ku bantu kora ku bantu Imana iraje Imana iraje iragomba kurema intahe ivyo bari baraboshe ivyo bari barahambye ivyo bafunditse mu nda ivyo bari bisohoke ndumva inkomezi z'Imana ndumva inkomezi z'Imana iraje kurema intahe iraje kurema intahe hari abantu bariko barumva ibinyanya mu maguru hari bariko barumva noze umenga bodahwa Imana iraje iravuye mu gacerere Imana repentance Imana igicaniro Imana igicaniro Imana igicaniro cya repentance warakoze kumpamagara ubushobozi 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 buriko buragenda genda buriko buragenda genda buriko buragenda genda buriko buragenda genda Imana irabohoye kata 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 imigozi kata imigozi kata imigozi kata imigozi imigozi yari baboshe rapasaka urakoze papa urakoze Elshadai urakoze wa mana we rapasakara retekerebese ritetetetete ubushobozi 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 Mana nkorana nawe Imana nkorana nayo Imana y'amasezerano Imana yera Imana ishoboye ndahagurukije ibintu byose by'abadayimoni ndabikabuye byari byarabohewe mu bantu ndabicagagura sohoka 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 ivyo baboheye mu bantu dayimoni sohoka dayimoni rekura mwamyatsimwe mwabisigomwe abarota bapfuye abarota bari ruguru abarota bari mu kaburi ndakatagura ndabakuye mu kaburi ndabakuye mu kaburi ndabakuye mu kaburi ndabakuye yo sohoka sohoka Lazaro sohoka wa mukobwa sohoka nkuko Yesu yasohoye Lazaro nanje ndasohoye abari mu kaburi abari mu bibazo abari mu bageragezwa abari mu ntambara sohoka 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 murasohoka murasohoka abarota mutwagwa n'amazi murasohoka muve mu mazi abarota muri mu kaburi sohoka va mu kaburi sohoka 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 senga 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 abasenzi sengera abantu sengera abantu ubushobozi buraje ubwo ubushobozi 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 buraje gukora ubushobozi buraje gukora ubushobozi buraje gukora ubushobozi buriko burakora
imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, ingomezi z'Imana, ugukora kw'Imana barabohoka mu izina rya Yesu. Abamaze igihe kirekire baboshwe barabohoka mu izina rya Yesu. Yesu ndagomba kukubona, remintahe, remintahe, remintahe mu izina rya Yesu. Remintahe papa, remintahe Elishada, remintahe, remintahe Yesu, 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 Yesu. Abari kuri YouTube, abari kuri Facebook, ndaremintahe ngubwo bushobozi, ngubwo bushobozi bw'ijuru, ngubwo bushobozi, bushobozi, bushobozi. Umuntu inyuma, hari inyuma abasenzi, kujya umunani hari inyuma. Atakarabasaka, erekerobasaka, imbaraga, 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 inkomezi z'Imana ziraje. Ndabona marayika yurutse gukora ku bantu, ndabona marayika ariko arabohora abantu. Urakoze mpemu yera, urakoze marayika, urakoze marayika, urakoze marayika. Nguyo muri rwatse, 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 uratse, 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 uratse. Birahiye, 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 ibisigo birahiye, abadayimoni barahiye. Turubuku, sohoka, 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 turubuku, turubuku, turubuku. Hunga, kominduru, 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 sohoka, 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 sohoka. Rekura, vamo y'umuntu, vamo y'umuntu mu izina rya Yesu, vamo y'umuntu, vayo, 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 vayo. Kirazira, 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 kirazira umuntu w'Imana kwabamwe abadayimoni. Kirazira, kirazira, kirazira umuntu w'Imana kwabamwe abadayimoni. Umuriro watse, 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 uratse, 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 uratse. Fire, 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 fire. Umuriro, 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 umuriro. Uratse, 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 uratse. Cha 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 cha. Rita karabasa. Rema, remintahe. Nurambigwe. Ndiko ndabona Imana iriko irasinya amadosiye. Ndiko ndabona Imana iriko irabohora abantu. Ndiko ndabona Imana ibohora. Ndiko ndabona Imana ibohora. Ndiko ndabona Imana ibohora. Ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Akira ubushobozi bw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira umuriro w'Imana. Turira. Mana, ndurukije umuriro kuva mu maguru, ndurukije umuriro gushika mu nda, ndurukije umuriro gushika mu mutwe. Urakoze mhemuye, urakoze Elishadai. Inahi, 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 inahe, inahe zivuga, inahe zigenda genda. Mana, turagushimiye, turagukengurukiye, tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Tera. Haleluya. Iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu remintahe, iya gatandatu inyegurura intahe, iyi ndwi ariyo ya nyuma. Urashobora gufata ishikanwa ryawe gishimwe